usigaje kuko iyo twasezeranye kuko nabikoze twamaze kubyumvikana ndabishira mu ngiro hama n'ukuri nta kibazo reka twegere hajya imbere naje numva ndahakunze ukuntu hameze neza mbona n'umuceri umenga usa neza haranamera n'ukuri tuharabe hama tuhashira imitahe vuma dukore nakare abantu nabo kuri byo kunguka sabo guhuzwa n'amajambo abo guhuzwa n'ivyunguka iterambere ego tushobora kugenda rero tukara hama mbanje kugushimira kwanza kukubona ko ligyashano wabanje kugirukana kwanza banzo kore ngaha kwanza je ndakunda kuyaga tuyage n'umuntu ivyo dushitsa apana kuyaga amasigara cicaro neza cyane cyane uva nagushimiye kuri ico hama tukiri ngaho wambaje kuvya umuhungu wanje gome yaravuye mu Bufaransa uwageze ari muri Benin yacasimbira muri Benin gato ariko la fois passée twaraganiriye ambwira yuko hari ibindi bintu yagiye gutora muri Benin urazi ibintu bya business mu businessman ntaguma hamwe you know mu businessman ntaguma hamwe bisaba kuguma pita urundi uca hirya no hino bwirabe ko ushika kuco nawe wifuza reka tuje tubabera urumuri abana bacu baze bakurikiye hama ndibaza vuba arashobora kuzoshika hama ni yashika muzobimuze kumenyeshwa hama sinzi ko twoba reka dushike yo turabe
Wami wewe. Ndiko ndabura namwe nohanya. Savye ko nenda gukumbura. Nanje nenda gukumbura. Sinenzi ko vyonyorohera kubaho ntashobora kukubona. Ari nayo mpamvu nagize effort yo kuza kukurondera. Ndakwingenza uve ngaho dusubire muhira. Usubire wanyu ntibikunda. Mama wawe yaranyirukanye. Kandi yari afise rezo yo kunyirukana. Nari mbayeho ndi wa muhongo agaburirwa ahabwa ikintu cyo cyose. Ntabwo nari umugabo mu rugo. Gusa ndafise iciyumviro. Cyumviranye. Urabona ko mama wawe yari yampaye amafaranga ashika ku miliyoni 10. Nafise iciyumviro yuko uva hajya iwanyu nanje nkava hano tukagenda tugatangura ubuzima bushaje. Kubera kuba hajya nari numva kumenga sindi umugabo yuzuye. Nagaburirwa na mama wawe. Icyo nshaka mama wawe niwe yakima. Numva sinari umuntu yisanzuye. Ariko ubu nari nifuza yuko twotangura ubuzima bushaje. Nta kibazo. Kandi ikindi amafaranga simake. Kandi neza ko udafise amafaranga. Ni namaze gufata decision muri je ko dutegerezwa kuba umugore n'umugabo. Ndashimira Imana ko yabikoze. Byatanguye ari ibintu bitoroshe cyane. Ariko byavuye bikomera. Ndakwingenza. Kamili ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Wafungura. Mukanya mfata gufungura. Gufungura he? Muri restaurant. Bayo nabi. Usabye ni byiza ko twujyana ukabona gufungura. Turaza kujyana. Sawa. Ndahaza nari natembereye nanubizi ko akumasiga yabi. Akuna bino. Makuru nayo ofisi. Akuna siga bino canke mwarimutse mu biro ko nzi ko akuna ari umugabo wawe. Yo bino wenyene gute. Kurancanga nawe. Akuna siga yabino. Akuna twaratandukanye. Ntabwo tukibana nk'umugore n'umugabo. Twaratandukanye. Akakanya mubanye atandukanye. Mwapfuye. Ikindi naco nimba mwaratandukanye kwe kugumuza kumurondera. Byabaye mwibanga ntangere. Byabaye birebire ubundi hoho. Akuma ntitwari tubana nk'umugore n'umugabo. Byagiye nari nitegurira urubanza. Irya sinakundana nawe. Nakundana n'umutipe yari hanze. Umutipe acaraza ntiyabaye gishika sinamutaba telefone. Mama ararabaha ko yo maramara. Bacahitamo ko twabana n'urya muhungu. Urya yari umukozi wo muhira yatwara abana ku ishuri. Ubundi hoho ntitugeze dukundana. Nta birebire byahabaye. Inkuru zanje nakuma n'indende ariko ubu byagiye gushika. Ndamukunda cyane. Maze kumukunda cyane nawe mama yaramwirukana. Ari nayo mpamvu nanje kumuraba ngaha. Namvuye kumuraba ubu ndatasha. Sindavyumva. None ko mwari mwamaze deja gukundana kandi ibyo byose bikaba byarabaye ko iki mama wawe yaciye amwirukana. Cyo numva umenga mwari kuguma mukomereza aho mwari muri hama kugira ntibisarishe kuko nako nta n'abantu benshi bari babimenye ntibyari byasarishije nta n'umuntu yari atwara umukozi w'iwanyu. Numva yari kumureka mukabandanya mwibanira ko ukuntu deja gwari kwamaze kuza musigaye mwumva nawe. Hama baje umva tabyishino shora gusigura cyane ngo tubigaruke. Gusa ni waza kuntemberera tukicara tuzoganira
Indwi bwobwo ndamukunda cyane kandi nawe asigaye ankunda hama ivyo kubana kwanje nawe tubirimo ntabwo tuzotandukana burundu kuko nta wundi muntu nifuza kubana nawe atari aho. Ego ndavyumva kandi nzoza kuraba vraiment tubiyage canke turondera ahantu twicara nyene tubiyage dutuje ariko basi aho abahira aho abahajya hepfo urabona urenganye ibarabara rya kabiri umanitse gato hari inzu ya gasike buyurengana imbere hari igiti cy'umwembe ku irembo ryabo ni hafi. Ndumva vyabaye birebire kuri sana gusa niwihanganiye bacu so dusenga Imana turindire turabica Imana izokora hari igihe uzosanga ujyanye na rero yari isezerano ryawe kuko nyimba ari isezerano ryawe naho umuvyeyi yovyinjiramwo naho ho kwinjiramwo ibindi bintu bakabateranya gute uzotegerezwa kubana tu reka turindire n'iki Imana izokora. Bose banga abo bajyari misi mikeya gusa niyiheze. niho mwimukiye na madamu? Oya ndaba ndi jenyine. Ni inkuru ndende. Inkuru ndende akurazi ko njye n'umugenzi wanyu bashobora kumbwira mu ncamake basi. Sawa ndivyihoze gusa mba ngaha ndamaze igihe gitoya. Hama ndaryohewe kubona usigaye uba ngaha kubera yuko uri umubanyi wanje nanje mba ngaha ruguru ku rya gatatu. Ubaye inyuma ku rya gatatu? Ego. Karibu kandi. Hama wamenye gute ko mba ngaha? So nari nje kuraba abantu bahora baba ngaha rero peut-être ngira barimutse bica bihurirana nuko sanze ari we uhari niyo mpamvu wabonye natangaye nkanakubaza gusigaye uba ngaha. Ivyo nivyo. Karibu. Okay, merci. Soirée, tout de suite. Ça. Il est vite.